bwambere ndamushikirije abagumyabanga bapanze neza, bapanze kuko ubu baratahuye yuko mugambwe CNDD-FDD nibwo rumuri rw'ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Ni ukuvuga yuko abagumyabanga nibo baca baba imboneza mu gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi y'umugambwe. Abo mu yindi migambwe ntibo kumva ko bikoreka. Abagumyabanga bene vyatari bagiye imbere, none ndamushikirije abagumyabanga bari ku kivi bariko barakora kugira ngo imigabo n'imigambi CNDD-FDD yiyemeje ishigwe mu ngiro ku neza y'abarundi bose, y'abene igihugu bose. Ndamushikirije rero inzego zipanze neza, zimeze neza, umugambwe koko uboneka ko ari umugambwe uriko urakorera abenegihugu, kuko twebwe tugiye umugambwe niwo navuga ni nk'imodoka turiko tugendamwo dufata urugendo, kandi imodoka igenda neza cyane. Uvuze uti imigambi ndamusigiye, murabizi yuko umugabo CNDD-FDD tuza dufise imigambi ndetse izoshika mu 2032. Burya iyo uriko umugabo uri ku butegetsi n'iryo soko y'imigabo n'imigambi ikorerwa mu gihugu. No kuvuga yuko twebwe ntitugarukira nk'ubu ku 2027 duca tubandanya kugira ngo mu 2027 duce tugira ibindi bizoca bibandanya. Nk'ubu rero turafise imigambi twateguye ishika mu 2032 kugira ngo duce tumenya iyo turiko turakora. Ubu rero ncenda muha iyo twatosoye yo gushika mu 2027 mugabo abona iyo igamije ija, mugabo abona iyo igamije ija. Hanyuma iyo rero ari wewe urongoye urwego nshingwabikorwa bw'umugambwe, ucumenya ko ari wewe kizigenza mu bikorwa by'umugambwe. Aha arafise ibiro bikuru by'umugambwe, ubuserukizi bw'umugambwe aribwo bugizwe n'abanyamabanga nshingwabisata. Twavuga tuti nivyo biro bikuru nshingwabikorwa by'umugambwe. Abo rero bari ku kibuga, ni ukuvuga yuko ntaje kwicara mu biro, aje kwicara mu bagumyabanga bakorane igende neza. Ndamwizeye yuko afise umwete mwinshi, kandi si kibuga ndamwereka arakizi, nta komine nimwe atazi. Novuga abagumyabanga arabazi ndetse n'abandi barundi arabazi. Rero no kubandanya ari kizigenza mu bikorwa barimo kugira ko tube urumuri. Hanyuma hongera nkamubwira ko ibandanya inzira twari turimo yo gushyira hamwe n'imigambwe. Kera imigambwe mu Burundi yarinubana, ariko kuva mu 2016 byarahindutse. Umugambwe uri ku butegetsi bakumva yuko ari uwo mugambwe mboneza w'iyindi migambwe, hanyuma bagakorera hamwe imigambwe yose. Umugambwe ugezaho utakigenda uragendera ku yindi, ahubwo ugenda ufatanya urunani n'indi migambwe tubakorera hamwe. Iyo ngendo rero ndiyo hagarara, kuko kera wacumenga utwara umugambwe wa CNDD-FDD abandi akabafata nko kumenga n'abana, umenga ntacyo bashoboye. Ariko kubera ubu twese tubona umuhamagara yuko tw'abanyepolitike tujejwe ufasha kugira ngo igihugu gitere imbere, imigambwe rero turumvikana. Iyo ngendo rero nayo ndayimuhanura kugira ngo agumane n'abanyamigambo uko bahora bambona aba ariko baguma bamubona. Birashika ugasanga urafatirwa ntimubonane, ariko twari twararondera inzira nyinshi dushobora guhuriramo mu migambwe. Hariho groupe WhatsApp, aho nawe ndazi ko bazoca bamwakira muri iyo groupe WhatsApp y'imigambwe, kugira ngo iyo bafise utuntu babona twogororoka, ijya groupe niyo uzubona bahanuriramo, ha mugambwe nawe ugacana guhanura inzego z'igihugu. Ikindi nabonye nuko n'amashirahamwe y'iterambere ry'abene gihugu twakorana neza cyane, naco nyene yobandanya akorana nayo, kuko ubu turi ku iterambere. Ubu duhagazaho dushaka yuko abarundi bose umwe wese afasha mu iterambere. Amashirahamwe rero nuko bitegerezwa kuma turiko turakorana twunze twese ubumwe ku bikorwa turi mu runani mu bikorwa.
ndetse n'andi mashyirahamwe hariho ayahana agateka kazina muntu ahana intwari ibereye nayo ni impanuzi iyo biriko bigenda nabi mu gihugu umugambwe bakaba bayaga neza baca babwira bati naho muriko muragorora ibintu hariho agahaze ngaha hanyuma umugambwe ugacanura inzego z'igihugu. Aya mabanga yo gutangura niyo barayajejwe kandi inzira yarayiciye umugambwe agaze neza kuko yashikirije umunsi w'Imana umuntu uja ku kivi. Abagumyabanga rero icyo bokwitega nuko tugiye ku kivi, tugiye urabona ko turi kumwe n'umuserukizi mukuru iya ejo mu Rwiza tuja kuraba abandi batwara izindi nzego mu ntara zose z'Uburundi, makomine mbere n'imitumba, kuko intumbero ni imwe cya ku kivi twese kubahiriza rero n'amako mu mpuzu kugira biteze imbere bateze imbere gusa bibarutse ibindi byose uko mwabyumvise bizongera ko turi ku kivi, kandi iyo abantu bari ku kivi turazi nta runwa rubamwo abantu bashyize imbere ibikorwa. Tugiye rero gukorana n'inzego zose bashyizwe gushika hasi kugira ngo imigabo n'imigambi mugamije ndetse bashyize imbere ize iranguke mu kiringo umugambi wihaye.